no jana nawe ninda yiwe vraiment arayikoreye promo arayikoreye pro namba ari ndivize promo Monaraje muri internet nene rakabwiye ati wewe ntuje nawe nuje kigawe comment none bipira hehe wabara bameshaga kubaza ati hasabwa iki kugira tuje muri mubambe ntabirebi ati jewe sina muda wavuga iki nta kindi gusa nta bintu baze bakeneye gushira mu rugo se reka baza gushira umugore muri entertainment mu rugo baza ari byoroshye je no kuresha ntavyo nzi sinzi niyo bituma umutwe ariko uranyumvira sibi none kubesha none sinzi niyo bituma umutwe n'ingene bari bajya wabima niba bakwironderera nani basanga yondi ko bavuga ati ubu unye ko Gina General afise iganda intuza yiwiwe carrière yiwe yafire hajyanye wowe kubibona oya sivyo nakubwiye bivana ba Natasha baravye abana carrière yabo yaraheze bashani Queen carrière yabo yaraheze ba Estanish carrière yaraheze mpendi bande benshi namoni afera afisa abana umwana kandi bavuga ujya mwana se wiyo yekashe ibyo bintu cyareka reka amariga bereka bajyatibutse gute Gina nk'iganda ubu nyene niho buze n'ibitaro ubu nyene biba byamaze kumurondera bivuga ati twe wiyo ndaturayiranguye nitwe tuzokuyokipa naye nivyashara uno musiki kiravugwa cyane n'igiki ninda ya Gina wowe namufise abaganga karuhariwe sivyo uzi neza yuko aba baganga ari aba pro mu gukurikirana imbanyi y'umuntu muri ico gihe mukora ivyashara bavuga ati no mwana turamuranguye yinda turayiranguye reka tuyikurikirane komsunganya yose Gina agenda ku bitaro na ma selfie niki bitaro ngiyemwo nibi docteur n'aba docteur nga haro je bari mu biki. Hello fam, nizere ko umeze neza, nizere ko mwese aho muherereye umeze neza cyane. Twagarutse na Yaga Tech TV muri kumwe nanje Irene. Utaragira subscribe anyaragasi agire subscribe ndetse n'abayikoze muri abantu bacu. Rero nko mubibona kuri imbere yanyu muramubona Simbizi wa Semavumba. Jamie fresh kwe. Nayo barakumeze neza. Je mvuye mu yana atanze rasi ibindi byose n'ibizana. Biro bishwe ukagenda tabitanze. Sha ibyo bintu imana ntirabinkorera kwe. Yego nukuri bugi ivy'urugo. Ivy'urugo. Hari abantu bari bazi yuko jewe urugo nzomara iminsi 3. Yeah. Mwasho no musumwe banje garavyibaza azaga gufitiye itako. Oya. Wetisha rero wewe muna misi aba bakuntwara kwera bamwe. Sange ndamunige. Urumva? Umugore wanje maze imisi ndamugaburira neza kabisa. Maze imisi afungura bien. Mbazo umwaka ubura n'imisi baravuze ngo urwo rwasimbizo mare imisi 3. Mugabo tunasukuma kwezi kwa mbere kwa kabiri amezi 9. None ko bakiba abantu Imana iracabafasha kuboko. So urumva rero burya rero nagiye gusanga urugo n'Imana idesida. Yeah. Umva uragira shwa ubuzima hari abo mugenda muhura hari anari mugabo hageze urugo n'umugambi w'Imana. Nukuri nta forcing ni niyo mpamvu rero nibi by'amarasiyo niki by'ubuzima n'Imana ibimenya. Wo gusubona bi ukavuga ati ubona biba nta buhinga nta buhinga ntagiye umuntu azokubwira ati ngo je ngo ndumuhinga w'urugo nta numwe. Aho cyatubwira abasore bagabo ariko baratinya kubaka ngo baratinya none je arakazi mfise. Kaje nakazi mfise ntondaye. Wowe nunge sinje ngaha muri Yagateki. Urafise naho utonda. Je singiya na ononda kandi urugo rukabaho. Urabyo? Je akazi kanje kambe akazi iyo bamaze ukora iki nkora mbi Bujumbura. Kuri Bujumbura byonyene bisigaye arakazi. Nakazi konyene. Ushoboye kumenya amayeri ingene Bujumbura haba. Habasigaye Imana yonyene. Nk'umuntu usanze wone ukuvenga akagaga ngandi ko ndasomesha umuntu. Kandi hajya iyo idiri camwe umuntu ko ndasomesha. Se ko yabona miliyoni 10 nari kumukura. Ndagenge ndaciro ndakasino ndakashino mbona umujamani yumvika mbwa ati bandanya tuzohurira imbere. Kandi rero yo diri nitwahurira imbere. Azumpa yarenzaye kubera ubwa mbere nijye namwirondereye. Age niyo mpamvu rero burya je mu buzima bwanje namamba muri position ku buryo mba besoin. Yapana ya position hari umuntu aba muri position pana ya position yo gutigita. Oya. Je ndagerageza ku buryo mba nja muri position y'inyishu.
y'ikibazo haba ikibazo je mbi ndinyisha wowe uri nyisha vuga ati umuntu ahajya abantu hajya nisimbizi gusa nisimbizi nta wundi muntu gusa urumva nk'ubu hari nk'abandi hantu bego defo hari igihe uba sample ukaba sample genre ukugira uronke ama echantillo ure ndiko ndaguza ama echantillo hari yandi madiri ndiko ndaguza ama echantillo hama ku buryo rero nk'umuntu yabakeneye iyo service cyavuga ati aha ndakubima apima ubuze iyo terme ya kubima apima hari ibintu bimaze iminsi biba ngaha nyene muri entertainment abantu bavuga umwigeme wacu Gina ibyo vyamyeho si vyajina gusa kwari muri mubambe vyamyeho bacancu bishwe na sida none kweri kibiciye banuze ba Nick Dave namba Nick Dave apana cancancu yishwe na malaria Nick Dave mengo yishwe na sida umenda kubwira ibintu byo kubimabimana muri entertainment gusa nuko ho bicaye ba expose wewe nyene ubunyene twakoze emission Daniel Manga mbona bamesha batambwiye kunsaba nimero ibyo hari nundi mumesha yigeze kumbwira ngo nshaka umuntu runaka ngo duhurire ngo Zanzibar kubera ngo Burundi ngo umugore wanje yo bimenye none abantu bazindi kauri urumva so kubera mwe muraboneka bara nk'ubu wewe ndako ndakubwira ati nta nimero zawe utanga basi bazitanga oya nimero zanje nizitanga sawa sawa manake hari abantu bankagakura bagaca babaga imitavu yamwe muri mitavu donc hari abantu bari ngaho bajejwe konone baje bagatwononera game igumisa nabi ega bakubima bimicu uvamo nenga kanuzenya kageze kakano kabima bimwe na mugenzi wako nyene turi kumwe avuza imiziki mwijoro ka Delicia shengene kari kaje neza gusa nuko none bose ni bari muri game imwe bose ba na DJ ba kiraze diharagera ivyo ibintu ni abataragera abantu ugakuza kwanza impano kaguma kuri ekra zigasa neza nona nka resistance kawe zikagize nabo bakabimye mbwagaguma kiyaga voilà d'abord ubanza kwanza kurondera position nambo ego kubima namba ari kubima apima mugari wa Gina no Gina nawe nindayiwe vraiment arayikoreye promo arayikoreye pro namba ari ndivize promo Monaraje muri internet nene rakabwiye ati wewe ntuje nawe nuje kigawe comment none bipira hehe wabara bameshaga kubaza ati hasabwa iki kugira tuje muri mubambe ntabirebi ati jewe sina muda wavuga iki nta kindi gusa ntabiri baze ngo bakeneye gushira mu rugo se reka baza gushira umugore muri entertainment mu rugo baza kari byoroshye cyo baza ngo nubone ngato je nyene nuko nyene jata ibyo izongesho atazongira handi vraiment burya nta n'umuhungu muri entertainment vraiment nabone usanga bigoye mugabo kandi dote pa bigoye bivanye novuga nakahise kagiye karaba n'uburero bubi bwagiye buraba burya ikintu maze kubona cyoco umuntu muri entertainment n'umuntu wa mbere yubaka kiretse azwi kwingeso mbi mugabo ugize amahirwe rero kubera d'abord dufate nk'umuntu muri entertainment ntafa kuja n'importe naho dufate nk'ubavuga ati simbi cyo ndabona ko nuguruka Imana uriruhiye tugendana ndakuruhure urazi ibiharuro byo kugira menye tujya kuruhukira ni byinshi kwe tavuga turi najangane ni natakambona sizobaramba iba inshuro namwimye agacha bona ati yashaka ndamusese urugo gwe rushakira umeneke hari amariske menshi umuntu agerageza gukwepa bagatara twagiye turima hari naho batwagiriza ko tuba twarabahimukiye atavyo tuzi atanaho mwahuriye oya mwana nahuye wanashaka mugabo gasanga kwagiriza ko wamuhemukiye mugabo batavyuzi ko wahimutse none hari abantu usanga bamana ikigongo akakuraba tujya mu temperature ikigongo kweli yega ngo gutanga impa ntabyo numva kaja ntabura kubwira ati impa kajambo ngo impa
urumva umuntu aba ari gusaba umva yuko hari ikintu utanga rero umuntu atanga arabatanga hari n'abatanga bafise impuhwe ijambo ry'Imana riratubwira yuko hariho impuhwe je murandaba no kuri ku rusengero dusengera aho nsengera no kuri Imana y'agasanduku k'impuhwe agasanduku k'impuhwe hariho amashikanwa y'impuhwe karabaye umva ukeneye gutanga impuhwe umva na hamwe kagenda gufasha barasanga afite imitwaro ruza impuhwe umva rero gutanga impuhwe shogira umuntu impuhwe kamuha ivyo byo gutanga sije nabizanye sinzi niyo jambo sinzi n'umuntu yavuze ko ari gutanga ntabyo nzi sinzi n'uwabizanye nanone nkeneye kumenya mugabo urumva rero muri ico gihe harabagwa mu mpuhwe rero y'impuhwe bahawe hamuga tuzanga ngo barahimutse kandi ari impuhwe wagize indi abayazigize wewe sijewe urashobora kungirira impuhwe pana je nagize impuhwe oya jewe nkagira impuhwe kavuga ati no muntu afise ikibazo reka ndamugirira impuhwe rero ugiriza impuhwe ijambo ry'Imana rikubwira yuko ukora iciza ukagisanga imbere none bifira hehe simbizi usanga umukobwa wese wo muri entertainment aje gusa muri game n'umutima wiwe ni novuga yuko ni menda kivuge gutega ni position gusuba wafashe niwe wenyene muhaga ibi bintu bisaba kubizamo ubifitiye umuhamagaro wavyo kubera akazi kose ukagiyemwo atamuhamagaro wako ufise usanga wahuye n'ingorane none n'abantu bangahe none bahuye navyo bakora ahe nabagiye mu buzi bw'ubuganga cyangwa mu bundi buzi nyene bwo mu mapiro ntabyo urumva n'amatemoignage urumva y'abakobwa bahuye na za Mubambe bahura na Baltazar bipopote sikuvuga ngo ni muri entertainment gusa muri entertainment gusa nukubera gusa bari muri entertainment nuko mubabona n'ingoga baboneka n'ingoga nagwa example wabo yuko ari umunyamaze ukubona nko waje ukunuga umumwenyura ugasurire kawe urakabona nakanyene nakindi babaronde bavuga ati none akako kamwenyura uku muri Mubambeho ni gute nta kindi baba babashaka nabamesha umva ningona ziba ziri ngaho ziba zihagaze nka mu avoka wa DJ Paul umwe wa DJ Paul avuga ngo ba dabo bagasore gendiri ngo mavuka yo ngo ngona urayo uragaze nk'ingona mugabo barayirekura tu baduhe vibe badu muziki mwiza bakiriko na badabo badu muziki wabye ya muziki yaramaze kubona ya muziki vraiment gusa cyo nabahanuye ya muziki ntawure kure muri bino bihe turimo barindire amatora here kwiyamaza bihere na seni itangaza ibyavuye mu matora hamba cyaduhereza umuziki turyohe dabo kirikuna ntuze Birman Boy hamwe na Bface igeze ngoma ntibayisohora ubu kuri bakayisohora ubu izo mara umwanya muto bizotugura n'ingene tuyisharinga mugabo ne barindira amatora here umuse bizoca byoro umusene seni izotangaza ibyavuye mu matora bazoce bayitamo hamba cyo tubanda cyangwa muri bace bayitamo direct kubera nubundi buzima zo batugiyemo dutanguye urumva n'umwana azobavutse burya amatora nibwo buzima bw'igihugu amatora sene gatangaza amajwi bizoba bihetse acha duhereza ingoma dutangura ubundi buzima urumva rero iyo rero muri entertainment uje ubijemwo atari umuhamagaro wawe benshi arabo babima ndaza abakobwa benshi bahebesheje game bagiye benshi cyane bamwe hari n'ibenda cyabirukira muri gospel nka batetero bari baje neza urumva Mokenzi abirimwo neza Shani Queen yaravyaye n'abandi mugabo hari abandi babifatamo neza banatasha bose nako bamazigiye bahagaze bon bajya nuko oya abo basi nuko baciye bahura peut-être n'abagabo oya urumva nka Natasha umuziki n'umuhamagaro wiwe kuko opportunité yahawe n'umuziki yaba umuziki atari kimurimwe yaca bivamo agaca bandanye ibindi yarafise kuja mu hari abakobwa benshi inzinga n'amakaroke bahevye nuko tumenya aba hari n'abandi bakobwa nabo usanga bajya bo banatana ijoro cyane basa nk'urubosi gwaje haya bosi bibikongomani giza gigufitinda ingana gutya kiza gifisa amadolari akoraba guseka cya gitumati bya mwana ariko aririmba ndamugane bibaho
gusa rero vyose nukumenya ati navyinjiyemo gute je ndindi burya agaciro umuntu wenyine arakiya gusa impamvu muri entertainment bica turaba personnalité publique ibyashu bimenyekana n'ingoga no abantu benshi ngaje ndaje umuntu ngafise abana barenga 200 mugabo atanumwe amuzi mugabo je nivyo twana 2 3 uzona juste gaire yazanye ama micro ubavye abana ngurabihakana nguragira ibiki none ujya wundi yo katagiye kumurondera bafise abana mu minjojo kwera yuko uri expose donc voilà mugabo rero bamenye yuneza yuko natwebwe inyuma yuko tuba turi no mwuga turi nabantu urabyo kandi rero umuntu hari nabantu usanga bafise izindi ngeso zabo hari umuntu avuga uti reka jenje muri game kugira ibyashara byanje bigende neza babaho ekavuga ati kajenje ku expose nyene bambone mbaya ikiba kibe yavuga ati je ebana target nkeneye Pro Max ndakene Samsung nani iPhone 16 Pro Max ndayikeneye kandi ugasanga hano yivira hari muri mu bahambi mwabasanga ugo rugo rwagize amahigwe byaragakobwa geza bagwa nuko biteze kwinkwano mugabo gajuzanga inkwano gonye niko kagiye kuzirira kari agahomba amasegonda 2 ibibaho bibaho ugasanga y'urugo rurahombeje imari kera uvya umwana mwiza mwana mwiza uramubungabunga je nganye nk'udukobwa twanje ndatubungabunga nitwakura handaze nga muri commentaire aza guca bandika ko ngo bazotugirira nk'ivyo nanje nagiriye abandi je nibo babingirira je ntabwo nigeze ndondera nibo bakurondera no kuri kw'Imana je no kuresha ntavyo nzi sinzi niyo bitumutwe ariko uranyumvira sibi none kubesha none sinzi niyo bitumutwe n'ingene bari bajya wabima nibo bakwironderera nani basanga yondi urabaza yuko byari umuntu igeze mbona n'umukobwa n'umukabare ngo twicaranye oya kwera wari ufise twinshi nico gituma oya twinshi hehe je barambye none simira zamuwe ukacibagirira impu canke oya niba bangirira impu bakugirira impuhwe simfe ndi manzi bisobanurwa ko utigeze uresha ari umukobwa none uko urambona ko basa n'umuntu afise n'umugore kwe utabonye basi ikindace inda yambuye duriye mwibarabara urasa n'umuntu ari mari none ari makayo oya kameme tuvugisha ukuri ubuye ni ino yambura isha nibandira mwibarabara nosanga nayo wansavye apana wansavye ugomba wongiriye impuhwe sibizira ubusa urumva rero nocangira impuhwe noshona kugirira impuhwe impuhwe kubera mwe mfise ibyo mutanga sinigera muri ibyo mutanga n'ibyo ari byo muga numva ngo mvuga ngo nugutanga isanga ko n'ugiye mugore wawe utigeze umuresha jya mugore twahuye nibereye mu kazi ka politiki hari mu bihe nk'ibi nyene muri 2020 shogera nari mu kazi ka politiki ariko ndakorana na Gasto sindi mwari vice president rero gacha kibaza ngo ndumudasigana basi muca murahurira uko nyene Imana yose yagize nuko nasanze ari ngivuga no mwijenda asha byarangiye pastor atugiye hagati kweri ati mwe mugiye kwana akaramata na leta irabijamo n'icabona asha muri meri ngaho ahepfo muri meri asha n'umumama yaje kuduhezagira ndamwibuka asha ndamubona n'isura kweri mama w'umunyakabiga be yitwa Supe yaje afise igitabo kingana gutya cyujemwe amategeko azogenga urugo rwacu igitabo kingana gutya oya kugira yari yabasomeye yose ayazi mu mutwe umugore wawe oya nyamumama igitabo cyangana gutya mama arakaze ucerewe ariko arigisha ivyingo nagushingira cutaha kyo imico de saa 9 twageze mu Nyakabiga kwiga bakatwigisha urumva iyo twigiye mu Nyakabiga jemba mu Nyakabiga je oya kugira utahure fenomene y'wanje kwitandukanye urumva banse badusezerane hajya muri meri uwo munsi rero hari abantu guca injojo
baca bararindira bose barahera twinjira muri sare turi toto n'abaduherekeje n'umuryango umumama mbona araje n'igitabo kingana nabwo cyuzuye amategeko y'igihugu vuga ati ibi rero ibi mukazobirengako ati umwenda uzofata muzowusangira mwese urabyumva n'ibindi byinshi rero cyaduhitamo kubana akaramata okay katugaruke ko bavuga ati ubu unye ko Gina Jinira afise iganda intuza yiwiwe carrière yiwe yafire hajyanye wone kubibona oya sivyo nakubwiye bivana ba Natasha baravye abana carrière yabo yaraheze bashani Queen carrière yabo yaraheze ba Estanish carrière yaraheze mpendi bande benshi namoni ya frère afisa abana umwana kandi avuga ujya mwana se wiyo yekashe ivyo bintu cyareka amariga bererika baryatibutse gute ujya arashaka afise ndazi atangana oya nibibaho aronsa yaronkeje muncamake ikintu cyose bivana n'ingene wakijemwo ingabire ari gwawe ugaca uyihindura source de revenu ukavuga ati ubuzima bwanje ndabuziga kuri kino kintu sivyo muri ico gihe cyane buka turirimba ari iwacu ati haduga hamanuka urabyumva ntumvako utegeza gufonsa sibyo Gina kandi uriko yanabiraba n'ingene ariko aravyitwaramwe urabona neza yuko n'umuntu abifatanya na carrière yiwe hari undi muntu acagomba kunyegeza uravyumva mugabo hari umuntu mazavuga ati ndabandanije ni content haga Gina no mu content creator mwiza urumva gusa ikintu kibagiye rero nuko agwiza nuko ufite turacari muri monde yacu yugaye aha ama opportunité y'ivyuka ataraba menshi urumunsi mu boss kugira mukorana akazi mukorana ivyunguka bicakure sana urumva umengo uburi kurabasega urumva par contre nk'ubu nk'ijyanda ya Gina nk'ijyanda ubu nyene niho buze n'ibitaro ubu nyene biba byamaze kumurondera bivuga ati twe wiyo ndaturayiranguye nitwe tuzokuyokipa naye nivyashara uro munsi Gina uko ari karavugwa haba ariko aravugwa ibitaro bikomeye byo ngaha hari biza mu hospital menshi numva n'amazina menshi novugira ngasi no bagirira promotion ko nta byunguka bazanye uko niko business zikogwa ukene visibility uno musiki kiravugwa cyane n'igiki ninda ya Gina wowe namufise abaganga karuhariwe sivyo uzi neza yuko aba baganga ari aba pro mu gukurikirana imbanyi y'umuntu muri ico gihe mukora ibyasha bavuga ati no mwana turamuranguye yinda turayiranguye reka tuyikurikirane ko musunganya yose Gina agenda ku bitaro na ma selfie niki bitaro ngiyemwo nibi docteur hari n'aba docteur nga haro je n'aba bari mu biki hari aba gynecologue nga utazi wanasakana hari n'aba gynecologue usanga ari nabashasha bari bagishika buguri ubu kabine bwabo nga babakiniye yuko umuntu amenya n'ama service yabo niki ngurumva ngo mama bitura ngo babatamanye none bajya bubasizina babo muri kahise alo bubasizina muri kahise namwe ni murebe mu mwakigi wawe nawe rero uko bakijyanyure korana n'ibihari jana iyo umuyaga je namambwe nakubwiye dene nabivuga iyo umuyaga ugiye hari umuyaga uno munsi umuyaga uhari uno je mfite ibyo niryo gisho je mbona mu entertainment ndabibona uko je ndabibona namwe ivyunguka kubara ubu turi mu mbona kazoza namba ngine cyubahiro yarashinze imbona kazoza 2040 iyo mbona kazoza utegererezwa kuyiyumvira ko mu nzira zose naho mbaza nk'umu entertainer gute nkiyo yari occasion nkino sanga ibiri kurambaza tuko turavuga umu docteur akurikirana Gina mugabo uva biraza bigahera kuri TikTok bigahera binayishye hapo nkaza nkavuga bigahera nga ngabo nk'ubu yaba hariho abandi bantu nyine babibonamwe inyungu babibonamwe ivyashara ivyunguka nk'ubigenda bamaze kubashyure hari ama societe d'assurance nga amashasha Gina n'umustar twe tuvyemera uyu twavuga ati none nk'ijya societe uri kurambaza ivyo societe n'umuhinga n'ujeje marketing iyo societe baramaze gushika ngaha ariko arasigura ingene ndabazi amasira zari bagacafata ububafu bakagura ibitoro amafaranga nyene bohaye Gina niyo bihiga bariko baraherera mu masoko nguri kuragira publicity ibyo byaraheze n'ibyakira byarikayiki
hariho ikintu usanga kifise visibility natwe bo dukorera kuri social media tukwereka ibiharuro biri exact apana bya bindi ngo twereke icyo bita statistique ni ibiharuro biri exact. So katurangize ndibaza ibyo wavuze harimo inyigisho nyinshi cyane gospel. Nizere ko abari ko baradukurikirana kuri Agatek hari ico mwakuyemo. Merci beaucoup. Asante sana. Nizere ko hari n'umuntu azabagira commentaire kuko ubone nambaye ko hari umuntu abonye dene magira commentaire ngene namba. Oyo no musivra. Oya baze kuvuga uko nambaye. Baze kuvuga bwa mbere baravuze ngo kuko barabivuze n'ubunye baze kubivuga kandi. Ntibaze kuvyirengagiza. Ntibaze kwirengagiza kuri no style nambaye no munsi. Imana bafashe. Merci beaucoup.